nikijanye no kwimporta imiduga twebwe twakompanya abantu kuko abantu benshi baragura imiduga bakibwa bakariha hariya canke batumye imiduga bagasanga babarungikiye itariyo turafasha abarundi baba bashaka gutuma imiduga kugira ibashikire en toute sécurité turafise ama assurance turafise ukuntu tubafasha kugira ngo ntibahomba uburyo bwabo ikindi dufasha abakiriya iyo umuntu ashaka gutuma umuduga hari gihe usanga umuduga uzimvye akavuga ati umuduga kwera nshobora kuwurindira entre 2 mois na 3 mois ndashaka kuba ndariha makeya ayandi mafaranga nimba ari nk'akamarshe ngomba gukora mu kwezi bazoba bandishe nzobe nagarutse candiha ayo mafaranga yari kipeya yandi iri kwirahimiriza abantu gutuma electrique n'ama hybride ni mu bintu hanini vyatumye dushika mu gihugu c'Ubushinwa kugira ngo natwe kuko turantisipa cyane kugira ngo natwe twinvestise dutangure kwegeranya no kugwiza umwimbo numva objectif y'Abashinwa no kubaho no gukora bagakora bakagwiza amahe hanyuma barangije bagapfa guha imiduga abantu benshi kubafasha kubakompanya umuntu wese turiyasira yuko umuduga yatumye ko ari buyaronse turafise abantu benshi urashobora washaka imodoka tukayikwereka hiri tukavuga tuti turayituma turagusorera facture ugenda urihe canke urugomba turayigurihira tuyizane canke ugenda uri twoka turiha amafre imodoka kugeza igushikiriye kuko dufise des partenariats mu Buyapani ari ama company dukorana ahubwo mbere je narimaze kwinjiza ama hybride menshi atari make nabonanye nyine na deduana amahera make par rapport y'imiduga consoma essence canke amazutu Okay, yes, reka tubaramutse tubifurize kugira amahoro magara meza n'amafaranga. Tubayikaze cyane kuri Agaciro Media. Mishure y'ubuzima. Bagenzi uno munsi hari amakuru menshi abakeneye yuko abantu bamenya. Nayo tuyabaza ababa bayafise ko inkuru nyene. Monsieur Pierre Claver niyonge ko niwe tugiye kuyaga. Tuburamutse cyane. Murakoze cyane. Ndabaramukije. Tugwani kaze kuri Agaciro Media ndakeka ni ryambere tubatunze kamera. Ni ryambere mu dutunze kamera kandi niteka kuri twebwe no kubakurikirana urubuga rwanyu gushobora kuba hano. Haje kinyamakuru Agaciro Media warusanzwe kizi. Nari ndakizi nabonye ivyo gikora ndamaze kubona n'imbono yacu mbona kazoza yacu niyerekwa mufise hagiye abantu bariko barakora ibintu bashobora kubona yerekwa ryabo bafise niyo bariko baraja naho bariko barava. Okay, jewe ku nshuro ya mbere ndabamenye muri mu gihugu c'Ubushinwa aho mwagiye mu rugendo mvuye gute kwa modoka sinzi ko mwagiye mu rugendo shure sinzi ko mwagiye mu rugendo rw'akazi ariko ko murengira ivyo muraza kubitubwira ku rundi ruhande turashaka kumenya kubijanye ni societe yanyu ikora iki. Societe yacu jewe ndi PDG ni kuvuga ni mu president wa ma societe menshi ifise ama societe atatu turafise mugabo yose horikiye mu societe mu ntuze bita Madico Group numva ni groupe de societe ni kuvuga ayo ma societe ayiva ko novuga nk'ama division turafise Madico Furniture no kuvuga dukora ama meuble ibyo amameza ibitanda twekipa amazu tukagira na consultance mu bijanye no kwekipa gihe ushaka kwekipa inzu canke ama place matoya turagufasha kugira ngo ushobore twabwira tahara kwibimeze uko kuye gupanga uko bivanye n'ama espace ugomba kugera ni kuvuga gestion des espaces turagufasha nyine nk'abakiriya bacu turafise ma promotion tubaha abakiriya bacu iyo bagomba kwimuka turabafasha abashaka gupfunga ibintu baba bafunguye ni dufisemo experience y'imyaka 9 numva twatanguye kuva mu 2017 tugeze ku rugero runini cyane turakorana dufise aba partenaires benshi ama banke ama ONG ndetse dushobora no kuba turakora n'ibikorwa byo gushigikira indero turatanga amapipitre ku mashure shakane igikorwa twise bose bige bicaye ku buntu ariko izo ne ku buntu kubera turagomba yuko igihugu cacu
gitera imbere nico bita responsabilité sociale. Turafise Okay. nyene n'amahiganwa ama award dutanga yitwa Madico Future Lab, no kuvuga ni laboratoire des idées, dufasha aba jeune entrepreneur kubigisha kwiyumvira cyane cyane. Iyo rero turiko turabigisha turabashira mu mahiganwa hama tukabafinansa, tugafinansa du projet duto kugira bahere hasi nkuko natwe twahereye hasi. Abo turabakurikirana nk'ubu nk'abahiganywe mu mwaka uheze 10, turiko turabagirira suivi kugira ngo abari bo bazoshobora gutegura deuxième édition yiyo Madico Future Lab. Turiko turabikorera ko bientôt nibaza ko muzoba muhari tuzobamenyesha. Okay. Anari nkiri kuri ku gisata cerekeye ivyo vy'amameble, ama atelier de menuiserie, bintu nk'ivyo. Ubu rero ca tugira n'ikindi gisata citwa Madico Auto Class, naho nyene dufise experience y'imyaka ndwi, ni kijanye no kwimporta imiduga. Twebwe twakompanya abantu kuko abantu benshi baragura imiduga bakibwa bakariha hariya canke batumye imiduga bagasanga babarungikiye itariyo. Turafasha abarundi baba bashaka gutuma imiduga kugira ibashikire en toute sécurité. Icambere turabasira yuko umuduga ushitse bategerezwa gusanga ari wa wundi nyene twabereka. Iyo kugira ngo ikindi naco hagize akabazo kabera mu nzira mu miduga yabo turafise ama assurance, turafise ukuntu tubafasha kugira ngo ntibahomba uburyo bwabo. Ikindi dufasha abakiriya iyo umuntu ashaka gutuma umuduga, hari gihe usanga umuduga uzimvye akavuga ati umuduga kwera nshobora kuwurindira entre 2 mois na 3 mois, ndashaka kuba ndariha makeya, ayandi mafaranga nimba ari nk'akamarche ngomba gukora mu kwezi bazoba bandishe nzobe nagarutse candiha ayo mafaranga yari kipe ayandi. Umuntu arashobora kwiyangaje akabara atuma umuduga tukawumuzanira. Aho rero ivyo tubikora mu miduga y'ubwoko bwose, tukabatumira nize electrique n'amakamyo navyo ngiye kuvuga ko cyane kubijanye na electrique, kuko tumaze kubona yuko leta iri kwirahimiriza abantu gutuma electrique n'ama hybride. Ni ibiri ni mu bintu hanini vyatumye dushika mu gihugu c'Ubushinwa, kugira ngo natwe kuko turantisipa cyane, kugira ngo natwe twinvestise dutangure kwegeranya no kugwiza umwimbo. Ivyo ndaza kubivugako. Iki rero kigisata Madico Auto Class turamaze guha imiduga abantu benshi, kubafasha kubakompanya. Umuntu wese turiyasira yuko umuduga yatumye ko ari buyarose. Turafise abantu benshi, muraza kubona amatemonyage n'amaboro naho mwa mukeneye ari ico uyu muntu tuyimuhaye bita akize de reception, akavuga ko imodoka yironse. Turafise experience nini kuri ico kintu. Tukaca dufita rero n'ikindi gisata citwa construction, citwa Madico Building Solution. Dufasha abantu bagomba kubaka, dukurikirana amashantiye y'abantu bari hanze. Hariho abantu tuba twarakoreye nk'amameble bakadutanga handi, bacavuga ati turashaka ko muza muradukurikiranira n'amabatima tuba turiko turakora amafinition n'ibindi. Murumva ko zikwiye societe zitatu. Uyu munsi rero sinzi societe mugomba ko tuvuga ko mubona mwebwe nk'Agaciro Media, twovuga ko tukayisigura neza tukayinjira mu mizi. Nibaza yuko ari yonye yo mu Bushinwa nkuko mwabibona. Reka n'ubundi mudufashe duhagane kuri iyi miduga. Hari ingingo iherutse gufatwa ya leta yuko bagiye kuha uburenganzira imiduga ikiri kuri 0 km muga ya electric yinjire ku buntu ikiringo c'umwaka wose. Kuri wewe nakaryo keza nkuko nabandi bose bobiririmba. Nakaryo keza bashaka mbere nari ahubwo mbere je narimaze kwinjiza ama hybride menshi atari make. Nabona nyine na deduana amahera make par rapport y'imiduga consoma essence canke amazutu. Wasanga imodoka ideduana presque moitié yayo worishe iyo modoka ikonsoma essence. Rero nimba leta yagumye ifavoriza yuko ibyo bodeduana make ni kugira yankuraje abantu kwihutira kugura iyo miduga, kubera mu iki gihe nk'ahantu twatembereye mu Bushinwa 80% y'imiduga bakoresha ni electrique. Uciye mu bindi biho hari ibihugu byinshi ucamwo ugasanga twebwe hariho ahantu tutarashika par rapport yabo. Rero nakaryo keza n'igihe ciza cyo gukoresha imiduga electrique canka. Ariko gatoya uravye mu Bushinwa
ni igihugu kiri industrialisé, ni igihugu kiri developé mu bisata byinshi bitandukanye, ariko hariyo abanyagihugu bagenda n'amaguru badafite ukuntu biyunguruza na gatoya. Mu Bushinwa nta banyagihugu bagenda n'amaguru canke ngo babure cyangwa ubone ngo barishwe n'inzara canke ikintu nino mu Burundi ico c'inzara urazi ko naco nyine twagitoreye umuti n'abantu nyene mode de vie yabo irafise ukuntu iri strictire bivanye nuko abashinwa bose usanga bafise ivyiyumviro bimwe, systeme de pensée nta upinga uwundi, bose bafise imboni imwe yo bariko baraja. Novuga ko ariko bipanze kuva hejuru. Numva objectif y'abashinwa nukubaho no gukora, bagakora bakagwiza amahe, hanyuma barangije bagapfa. Mugabo twebwe urazi ko usanga dufise no kwemera, turakorera ijuru tugasenga, dufise ama investissement menshi, turashobora twebwe kuba twikomeje mu byo gusenga no kubaha Imana no kuyirondera. Ubu mugabo natwe abashinwa barafise ico botwigira ko tukakiba, natwe narabonye ko hari ico twobakura ko kubijanye n'umwete no gukora. Ibyo nibaza ko twobisangiza, twe turashobora kuzobasangiza gusenga, nabo bakadusangiza kumenya gukora. Okay, ku bintu bijanye n'izi modoka electric, iyo zije ngaha n'uyiguze kabisa aboneka mu kibano nk'uri VIP, hariya uyifise ubona ari ibintu bisanzwe? Uyifise biba bisanzwe. Ashaka umuntu yanyakiriye kuri airport, twagiye kwinjira muri ahantu munsi muri hari ma parking, mbona yagitivye phone yiwe, mbona ruguru imodoka yari yo yose akoresheje telefone yiwe, yakoresheje telefone yarariha. Barafise moyen de paiement bita Alipay, barariha imodoka nimba ari location, ukaca bakurangira apare GPS aho iparitse, uca winjira mukaca ugenda. Mugabo no kuvuga abo yayikotesheje ntabo wabonye, ntabubona n'ibintu biri electric. Navuze none nyene yari havuga ataje nzosubizaho kujya nyene, nibasanga hari akabazo yagize bazoncaginga nyene kuri moyen de paiement dukoresha, kuko urumva ibintu byose biri electronic, biri electronic, ibintu byose biri muri system. Izo modoka nyene bariko bishitse akayitwara hakagiramo, ntaho woyitwara he n'ikinga mu Bushinwa ntuyibe. Usanga ikinga bijye usanga twebwe twarondeye yanzogera imwe bafatisha bashira mu wa munyororo, bashira mu izosi ry'imbwa, ukasanga wawufatishije ikinga waboshe. Ubu kinga usanga ubu moto umuntu araza agaterera ngaho hamakigiye, wokiba gute ko amakamera ahantu hose abahari, kandi ibintu byose ubu uri muri system, ifoto bayisikanye baca babona naho ugeze bivanye na nimero ya telefone yawe. Urumva ntaho ushobora kubahungira. Baramaze rero kwiyekipa mu bijanye na security. Nibaza ko atanu umuntu mu bintu byo kwiyumvira, nta kwiyumvira kwiba ntibirimo. Mu minsi heze imodoka bene zitwita automatique, zitarama manuel, zikiza nta muntu yarazi ko byoshika kabaho imodoka iri yikamyo shobora kuba automatique, ariko no muzi rero n'amagitros ari automatique. N'amabisi menshi muraza kubona, amabisi twagiye turaraba, bisi binini muraza kubona, ndaza kubaha, muraza kubona mu video. Ibi bisi binini byinshi biri automatique, mugabo ugomba na manuel baraziguha. Birashika none ugasanga ngo wari bisi electric arahari. Ariko birashika ugasanga nk'ubu nk'akara dufate, sinzi ko izi modoka twe ino zibaho nk'amafuso n'ibyo bindi bikamyo bitwara imizigo minini, birashobora kuba electric kwe? Oya, ubwo gwego bararugera ko ubwo gwego kubera ikintu imodoka electric iyo iri kwiragenda ahantu haduga canke ipakiye ibintu byinshi, isaba umuyaga nkuba mwinshi, ku buryo bateri yo container umuriro ushobora gutwara ibiro byinshi kabidugana imisozi. Iyo bateri ngira ntiyo kwira, kubera bifise ngira ntiyo kwira no muri uwo muduga nyene, kuko wumva electric zirafise impact. Novuga yuko kote negative yayo yiguzu yiguru yize, birashobora kukwereka ko yuzuye, ikakwereka kuza kugenda 400 km. Mugabo ugiye ahantu haduga ni ngujya gufata bateri ya telefone yawe, iyo wayikoresheje cyane ukakorera mu application menshi, yahorira autonomie yari diesel yara amasaha 8, autonomie irashobora kucimara amasaha 2 umuriro ukabuhetse. Ni modoka nuko nyene, iyo ugiye ahantu hadatwara energy nyinshi niko yekonomiza umuriro. Rero urumva ku mahano ariho haduga cyane, imiduga electric irakunda kuruha kandi igakonsoma n'ingoga. Nibaza yuko ahantu hakitse
ndiko ndaraba ama probabilité nkoresheje probabilité nimba hakitse yagiye yogenda 200 km woca ufata yuko haduga uza gukoresha 120 km yeah. ariko kuri izi electrique mwe mwashitse kumbura aho zikorerwa aho zidandarizwa mu kazibona ku bwinshi ikintu kijanye na consommation y'umucano kugira tuze kumva eske abarundi bari muri position canke bari mu bushobozi bwo kuzigura nico rero autonomie y'imicanwa bimeze gute abarundi ndiko ndaraba umuyaga nkuba dufise nibaza ko Regidezo nayo nyene ivyo iri kwirabikorerako niko nca nizera kuko nta maetide mu buryo ngo ninjira indani muri kujya biba byavuzwe na leta ngo ndabimenye mugabo nakoze nk'umudandaza ari privé n'amaetide nayanje nkayakora nk'umuntu privé kenshi sindaronka akaryo go gukorabora n'abari mu butegetsi caye muri leta ni mugabo ku maetide yiwanje nagize nabonye yuko abarundi canke aba investisseurs nibo mpamagara botangura kwanticipa kubera barabona ko robezo ihari y'imiduga electrique mugabo investisseurs ba mbere botangura bakarondera ico bita gushiraho ama borne bakavugana na Regidezo borne no kuvuga ama station borne no kuvuga les bornes ama station borne dosta kubera yo bayita ama borne aho gusharija imiduga kujya mbona ngaho ku mabarabara bagiye baruka bakama station no muri ubu bukene bw'igitoro urabona ko abantu bagumye bubaka ama station ni ba anticipe bagire ama station hajye usanga hari alimentation baca bahashira n'amaborne kugira ngo umuntu agiye muri alimentation asiga acometse imodoka yiwe electrique kuko ikintu cyo mbona kidasubira inyuma nuko tuvyanka twavyemera bishobora kuruhisha canke ntibituruhishe dutegerezwa gutangura kuza turagura imiduga electrique bivanye nuko tubona igitoro kigoye gushika mwibi bihe urabona ko nubwo coba kibonetse urashobora kuca wumva nkaho gica bariko baratera ingorane batezanye ibibazo ukaca usanga hariho n'abandi bantu bari basanzwe bafise n'uburyo washaka bwo kukigura batariko barakironka rero aba investisseurs ndabahamagarira kurondera gutangura gushinga amagaraje nama project gratuit ndabahaye bashireho amagaraje bakeneye bazoturondera badukonsilite dushobore gufashanya bashireho amagaraje aho zizokorerwa ico naco bazishizeho nukuvuga bazokenera abantu bo muri ayo mayizine zikorerwamwo mu Bushinwa bagiranire partenariat baravuga bati mugira muronke kubera bafise imodoka nyinshi muraza kubona hajya uri kijya kivuko nagendeye ko hari n'imodoka nk'ibihumbi hari aho usanga hari haparitse nk'imodoka ibihumbi 10 ibihumbi 230 ugasanga ariko gato nk'ubu hari icyumviro kinjemwo aho nibaza nti nka leta nk'umuvyeyi kandi ikabana leta nkozi leta irangwa n'ibikorwa ko yihaye iryo hangiro ryo kuvuga ati uyu mwaka duha uburenganzira imodoka zinjira mu Burundi ziza kubera ama electrique cyangwa ama hybride mugabo kandi urumva batanze n'ikiringo kinini umwaka ndi munini eske nk'ubu nta kuntu leta yodiringa na bene ama societe yariya nimba ariyo yozana abajya bashinwa bagatanguza ishuri ryo ngaho guforoma bagaragiste kuko eske zijya modoka ubu nyene kano kanya zopfa zizokugona abandi ico nico kibazo nibaza jewe nk'umu privé kenshi ndakunda urabona abakora turabadandaza basanzwe sindaronka karyo ko kuvugana n'abajejwe ico kibazo muri leta nta iyo opportunité ndaronka ngo menye bo baho babigejeje nimba abo bararungitse abantu baja kwiga ukuntu izo modoka zikogwa bagira amagaraje niki tukabona nabo barungitse yuko bafise competence kuko jewe muri experience mfise maze kubikora muri menuiserie ndabatala y'umuntu ndashobora gufata nk'umuntu nje ndabona yuko nofata nk'umuntu akamarayo demo gusa akaba ashobora kugaruka ino ashobora gusetinga imodoka yose yapfuye ibyizi kibazo akashobora kuyifasha kuko ibintu byinshi bipfa kuri zijya modoka biri electronique ishobora kutareyagisa ikureyagisa nabi kuri klima ishobora kureyagisa nabi bivanye na systeme yayo memoire yagize ikibazo kanaka kubw'ivyo rero bisaba yuko bagira ntuzeye habaho
kuropera amatara kuyasibra kuko nk'ubu ushobora kurungika abantu bagasanga n'abantu bigiriye kwikonsomera iyo bourse gusa nimba ari bourse hakenewe abantu bavuga ati uyu muntu arafise competence zo gushobora kuja kwiga ibi bintu iko je ndamaze guforma nk'abana bashika nka 10 muri menuiserie kubera atarana bambona n'ukuntu bari baspira kuba abo aba menuisier canke abakora finition vyaranyarutse cyane ko bamenye ubwo buhinga kirazira rero ko ugenda ugatora umuntu ariko aratera nk'urushinge canke yize nka afise akunda by'ubuganga canke atabikunda kwacumurungikayo uzosanga atakintu ajazanye bisaba rero kuraba abantu bafise utwo tuntu muri technology ko buryo umwana uri kuramuraba canke ariko no munsi washakaza ngo ari abagaragiste babigize umwuga kumbure abo si bakwiye guhabwa iyo capacity kwe bari abo nabo nyene barakwiye kurungikwa mugabo canke bakabikora unye izijya modoka ntizikeneye bajya bari pro mécanique zikeneye abantu bari adapté cyane ku bintu informatique bametriza informatique bazi kumania ibintu informatique ama application n'ibindi kuko narabonye hariho n'imodoka ziba ziri connecté à GPS uburyo ushobora kubona imodoka zitandatu ziri nyuma yawe na zitandatu ziri imbere yawe sao si urumva ko biba bikenewe yuko tubikora uko urumva leta sindamenya aho bigeze canke ivyo bariko barakora peut-être bushobora gusanga baranabitanguye tuzoza tubona umunsi umwe hari ama station mugaje narabiye kuvyo ndiko ndabona réalité ditere kubera ntihenze ahantu hari ama borne de recharge nzi nihajya kurikira hospital sinzi ko hoba hari ayandi mu Kamenge hari umenyi wabo n'abantu ikirubakwa bon ntavyo nzi nazo urumva naho nyene ni sawa mugasizo gusa ziba zikenewe no nk'umunsi ubuzira cari nkeye kuko biento zishobora kuba zingana nk'izi dufise mu gisagara ca Bujumbura ono habezwe y'ama borne de charge menshi mbere tuzoba dukeneye n'amagarage menshi ariko ikintu cyo kwibaza imbere yuko iyi garage iri ngaho iruhande yakira ko muri mu Kinindo iboneka ijya iboneka imbere yaho njye imaze kubona imiduga itari mike ngaha hariho ntuzeye basharja bakoresheje muhira mugabo ntiri efficace cyane ntitwoyikonseye abantu ijya yimuhira ushobora gusanga amatara yacitse kandi irateba ushobora gusanga amatara yacitse cyane kosoma mwinshi gose yego kandi ugasanga yacitse bukeye nta rugendo uzokora rero urumva mwico gihe bisaba yuko abantu bagira amaborne ari kumanuze kuma station abantu bagacana bagasharja 15 minutes 20 minutes 30 minutes bakaba bagiye bice vyuzura vuba bikaba vyuzuye vuba na vuba ariko uravye amabarabara y'abashinwa zijya modoka bobo ko muri birashobora kuba biri adapté ariko uravye amabarabara y'u Burundi rero nazijya modoka ico c'amabarabara naco ni ikintu kiri irija manido pour have ko nk'imodoka igenderagira amasekuse y'imodoka electrique ico sanga tari cyo kimwe izindi dufise ziradabute cyane kuri aya mabarabara zira resista au moins mugabo turakeneye yuko amabarabara nayo ne yosubigwamo cyo kimwe ngira ngo nabije vyuma vy'ama les pièces de rechange ni kimwe navuga harakeneye aba entrepreneur aba investisseurs banticipa bagatangura kwinjiza ama pièces de rechange bagatangura kugirane kubaka ama station de service bagatangura bakagira amagarage ico rero benshi baratinya kubera iki bavuga ati ibyo bintu ntitwobijamwe mugabiri rentable mwiki gihe biri rentable hakenewe gusa kuja en contact n'abantu babifisemwe ubumenyi bikenewe kuja en contact n'abantu babifisemwe ubumenyi ukaronka abo babigufasha mwebwe nka muri Madiko musanzwe mwari musanzwe mwakompanya abantu ko baguri imiduga mu mahanga ubushize numvise umuntu yatumye imodoka umuntu yabonye kuri internet kandi yari umurundi $40,000
yaramurikiye mu nyuma bacobora namubura kuri telefone acaramubura yego burundu ubu yaramubuze ariko mwebwe ko musanzwe mufise office ngaha kandi urumva mumaze ikihe gitere gito muri mikora no kubakeneye ko muri ziri electric cyangwa ziri hybride zivanze namwe shaka kubakompanya baronde turabakompanya cyane mugabo electrique tubanza kubasigurira ikintu cyose kuntu ni accompagnement twebwe duha amafre urashobora washaka imodoka tukayikwereka hiri tukavuga tuti turayituma turagusorera facture ugenda uri canke urugomba turayigurihira tuyizane canke ugenda uri yo kaduriha amafre imodoka kugeza igushikiriye kuko dufise des partenariats mu Buyapani hariho amakampani dukorana dufise partenariat mu Bushinwa nk'abagomba amahowo nk'abagomba amabisi rero no ku hybride nuko nyene kubera ayo bayagurisha nko mu Buyapani ho amasosiyete namwe hybride twamatwayazanye muraza kubona ndaza kubereka abamaze kuzitora hariho ubu nko mu Toyota hariho Toyota yitwa Aqua iyo ni hybride n'amaviti hybride ikora kogwa Axio zirahari amavox hybride arahari amaharia hybride arahari aho ni mu Toyota mu Honda nyene hariho amaharia hariho ama hybride nta modoka nimwe itakoza ama hybride kandi consommation hybride no kuvuga usanga ari nka voiture ya 1.5 usanga ukonsoma kuri 3 litre ugenda 100 km ngaha mu gisagara ca Bujumbura no kuvuga urumva yuko naho igitoro woba cakugoye kuronka urabona ko ushobora kucekonomiza uduze nka ruguru rero turu urashobora gukoresha litiro 8 rero turu nk'igitega kuri hybride ya 1.5 kuri 2.0 biraduga gatoya urumva turabereka ingaruka nziza n'ingaruka mbi ziba ziri mu gutuma iyo modoka umuntu wese abashaka bivanye na preference bivanye n'uburyo afise kuko byose bivana n'uburyo bufise ariko no munsi nk'umurundi yoza guhanuza ushobora kuba umuzi cyangwa utanamuzi ati Monsieur Pierre est-ce qu'on mitiramo full électrique cyangwa hybride umuhitiramo iyi muri uyu mwanya mu kurindira yuko turonka aba investisseurs bubaka ama station n'ama borne de charge twoba turagura hybride mugabo hariho undi avuga ati jewe byose nzoca ndavyikorera muhira ugasanga afise capacité financière zikwiye gaca ivyo byose turabikora ivyo byose turamwapuye turamuhamagarira kuyigura na electrique kwa bayishaka turamubwira nk'izinye Nissan Leaf ziroroshe gusharija muhira wowe urayigura hako uza uragogwa n'igitoro mugabo abantu bagomba kugura electrique ntibacike intege burya ko twagiye gukora bijya vyigwa turiko aba businessmen bafise imitahe turiko turaja en contact bagomba no gushiraho ibikenerwe byose hari naho uyitumye uzoshikana nko mu mezi abiri kubera twara umwanya uzosanga ivyo byaragiye bishoboka nuko no muri leta bishobora kuba biriko birakorwa kubera kujya babivuze bajya baravyiyumviriye ko je ndabizeye ndazi yuko nabo nyene bari kugikorwa ubwa natwe nk'abadandaza nyene turafise igikorwa twaroyeko kugira ngo dushobore gufashanya dushigikire kuko umudandaza agerageza gureponda aux besoins kuzana inyishu z'ibibazo nizagurisha ibibazo biba bihari akagurisha inyishu kugira ivyo bibazo bikemuke ico bituma twaciye twihutira kuja mu Bushinwa kugira ngo natwe dufashe igihugu cacu mu iterambere ni kuvuga tuja ahantu ikintu cyose tubona kizozanira iterambere igihugu cy'u Burundi Imana iri baraduhaye impano cyane tukaraba babishoboye kugira ngo tubabwire cyane tubarungike babikore kugira ngo iki gihugu imbona kazoza baba ubutegetsi guverinoma ibifise dusanga turiko turayigenderamwo tutarinze no kuvugana burya turabakurikirana tukabona ivyo bariko barashaka gushikako natwe tukaca tugira responsabilité zacu nk'abagwiza tunga nk'abadandaza tukavuga tutireka dukora uko murakoze cyane kuri kino kiganiro turaza gushira ko contact zanyu niko tashobora baradukonstate voilà abakeneye izo service barahiza babagana